nuko rero turabahaye kaze muri kino kiganiro uriko akiremesha akaba ari Ciza Desire mu buhinga bw'ivyuma yamuremye Florence eka ndetse ku masanamu naho turabona Bienvenue niyo nkuru na Nsabiyumva Vianney nibo bariko baradufasha kugira ngo amajwi abashikire ndetse n'amasanamu twabateguriye iki rero nico kibazo mushobora kuca mwibaza muti uno munsi mwaduteguriye iki mu kiganiro Clinique Vanorma ku kivi twabateguriye ikiganiro gisanzwe kiraba isekeza ryo gukora abantu bafise indwara zo munda batarinze kugurura ico bita chirurgie laparoscopique. Ico nico kiganiro rero twabateguriye kugira ngo ivyo bintu dushobore kubitahura ni ibintu by'ikiganga bisaba insobanuro zidasanzwe naco gituma turaja kugerageza kwibaza ibibazo bitari bike canke tubiyishure aho umuntu ashobora kwibaza ati ryo sekeza mbega gerekeye iki. Ico ni kibazo umuntu ashobora kwibaza canke umuntu yotahura iki havuzwe ubwo buhinga bwa laparoscopie umuntu ashatahura iki ni bande bazakirwa muri iryo sekeza. Ico ni kindi kibazo umuntu ashobora kwibaza mbega nakahe karusho kubwo buhinga hakurikijwe n'ubwahora bukogwa. Ibyo n'ibindi bibazo umuntu ashobora kwibaza mbega hasabwe iki kugira umuntu abe mw'iryo sekeza. Ibyo n'ibindi bibazo umuntu ashobora kwibaza. Ibyo bibazo byose rero hamwe twabatororokanije abahinga baje kudufasha kubyishura kuko muri shobora kwibaza ibibazo mukagumana ibibazo ariko turafise abahinga muri studio baja gushobora kutwishura ibyo bibazo na cyane ndabona ku ruhande rumwe mu buryo bwanje ndabona umuyobozi w'ibitaro Clinique Vanorma muganga yamuremye Fulgence arashobora kubaramutsa ndetse akashirako n'ikindi kintu ntoba navuze reka tumuhe kaze mu kiganiro Clinique Vanorma ku kivi. Murakoze cyane murakoze naramukije abariko barakurikira insamirizi Radio Voix d'Espoir Giremesha tukaba tunezerewe ko turi hano kugira ngo tuganire nabo ibijanye na kino gikorwa canke irisekeza rihambaye ritumbere guteza imbere ingene dufasha amagara y'abene gihugu. Yego murakoze cyane. Ku rundi ruhande mu buryo bwanje turi kumwe n'umuyobozi ajejwe iby'ubuvuzi mu bitaro by'umwami Karede ngaho mu Kamenge akaba ari muganga Bonicura Jean Claude. Turabahaye kaze mu kiganiro Clinique Vanorma ku kivi murashobora no kuramutsa bariko baradukurikira. Murakoze cyane nagira najewe mfatikana kwanya ndamutse ariko baradukurikira bose aho baherereye nabo turi kumwe muri kino kiganiro ndabahaye yambu kandi baza ko muri kino kiganiro tuja nkuko uri karakigirisha yabiciye ko kugaruka ku bitari bigiye kuvyerekeye iryo sekeza tugiye kugira. Murakoze cyane. Ku ruhande rwo mu buryo mu bubamfu bwanje naho ndabona muganga Theophile ntaho mpagaze mu byo kuvura biciye mu kubaga chirurgie générale akaba asanzwe akorera mu bitaro Clinique Vanorma. Turabahaye kazi. Murakoze cyane. Ndamutse ariko batwumviriza ndamutse naba turi ku miganiro namwe mumenyesha makuru ndabaramukije nkizira yuko ariko batwumviriza baza kuva ngaha basobanukiwe ibintu bimwe murakoze cyane. Mu bafu bwanje kandi ndabona muganga Nkunzimana Elia yitaho ivy'indwara z'abakenyezi turabahaye kaze murashobora kuramutsa bariko baradukurikira. Murakoze cyane turahaye mwiriwe abatumviriza. Yego ndamukije kandi nabo turi kumwe ndamenyesha makuru twinga yuko abatumviriza baza gutahura byinshi mu tukira tubabwire. Murakoze cyane. Hamwe n'ibyo rero tugende tugirwa ko nk'abagibi bisahira mu kiganiro nyezina aho rero tuca duhakaze umuganga asanzwe ayoboye ibitaro Clinique Vanorma ku kivi bambe Clinique Vanorma atubwire na cyane muri no misi bariko bategura ibiki ni biki bishasha barindirije abarundi canke muri no misi abarundi bo bitega ko ibikiga nyakubahwa muganga. Murakoze cyane murakoze murabizi nkuko ari muhamagaro wacu nuko buri munsi
mu gikorwa tujejwe cyo kwitaho no guteza imbere amagara y'abantu tubara twiyumvira ibyo tuma bakomeza gutunganirizwa neza gusumba ni muri iyo ntumbero rero nkuko mwamaze kubishikiriza mu ntangamarara hariho isekeza turiko turategura riyerekeye kuvura abantu bafise indwara zo mu nda zikenera kuvugwa zakoresheje kubagwa canke gukogwa iri jambo rirakunda kugorana rimwe na rimwe bati mbega barabaga canke barakora ariko kandi tukaba iri sekeza tutumbere cyane cyane abakwiye kubagwa ariko hakoreshejwe ubuhinga bakoresha batarinze kugurura umuntu ni sekeza tugomba gukora muri kwezi kwa gatandatu ku magenekerezo ya 2023 gushika 2026 ni bizomara imisi 4 kandi mu byo kuri bitumbe kugira ngo abantu boroherwe rero nico gikorwa cinjira muri ya ntumbero yo kubana ya kwiyumvira ingene ubyo tunganiriza abatwitura byo komera guteza imbere bakamererwa neza gusumba. Murakoze cyane reka tugirwe ko dusaba umuntu dusobanurire kubera ikumenga irisekeza mwarishize ko akantu k'umwihariko na cyane cyane ku barundi baba bafise ibibazo nk'uko bitahora. Ego murakoze ni byiza ko twifuza ko babimenya kuko rimwe na rimwe hari gihe haza ibyumviro bishasha nk'uko bishasha abantu ntibabimenye bagasanga babimenye amasaha igihe cagiye igituma tunisekeza twifuza yuko abantu babimenya kuko rizoba risekeza nivyo ariko inyuma yaho ca tubandanya gukora muri ubwo buryo dusanzwe dufise igisata kivura izo ingwara biciye mu kubaga bisanzwe kujya bya bisanzwe ariko boca bamenya yuko hado bahuguruwe rero kugira ngo bace babandanya ubu buryo ntibusanzwe bumenyerewe canke buteye imbere gose hani wacu ni nayo mpamvu hari abo usanga rimwe na rimwe baja kuburondera hanze y'igihugu kubw'ivyo rero tukaba twifuza ko abantu bamenya iki gikorwa n'iterambere kugira ngo bashobore kwitura ibisata byacu maze batunganirizwe batarinze gutama. Yego murakoze cyane abariko badukurikirana murumva ko biba ngombwa rimwe na rimwe ko bihagurukira kugira ngo bashike kandi bongere basigure ibitari bike kuko usanga umuntu afise ibibazo bine canke biriya mbere canke gusanga abandi bavyumvise mugabo ntibabishize ko umwitwarariko ukwiye. Reka tuce dusaba rero muganga ngaha Jean Claude atubwire neza ibijanye no gukora mu kiganga uku kuntu reka twifashishe kubaga ni nk'abantu bace bavyumva n'ingoga mugabo abandi nabo gukora nk'uko uzumva ngo bamukoze bariko baramukora ubu buhinga bushasha muganga la paroscopie mbega umuntu yotahura iki abyumvise bisanzwe biri no mu kinofunofu mugerageje kubidusigurira mu kirundi bica bidufasha cyane kaze mudutahuze. Murakoze cyane nivyo ngira ngo mu mwidondoro wa kare mwavuze ko ndi ngaho nk'umuganga jerwe by'amagara ngaho muri Rwaka directeur des soins hejuru yaho ngira ngo ibingira nsigure birumvikana ko nsanzwe ndabisigura nk'umuganga naje akora abantu chirurgie nk'ujya mugenzanje Dr Theophile turiko mu kiganiro. Murakoze rero ngiye ko kuri kino kibazo mumbajije chirurgie laparoscopique ni iki urumva ko kigoye no gushira mu kirundi ni ubuhinga bwo kubaga ko twashimye gukoresha iryo jambo hariho bavuga ko ari ugukora hariho n'abavuga ko ari gusyeta kuko nuko petwara bayita isyeta mu kirundi ciza rero ubwo buhinga bwo kubaga umurwayi hakoreshejwe udukoresho duto kandi utwo dukoresho tukatwinjiza mu nda indani dukoresheje intoboro ntoya kugira ngo dushobore kubona ibiri indani mu nda tubikore tutabikorako ngira kirumvikana mu kirundi umuntu aje kugerageza gutyo gushushanya umuntu arakora ikintu atashobora kubikora
n'intoki ziwe mugakibona neza. Yego ngira umuntu yofata ko ari nk'ivyo, haba ariho ikintu twokwita kamera mu kirundi sinzi ngene musanzwe mucita, muga ni ikintu kibonesha neza ivyo uri kurakora na ekra biguhereka neza n'uwo bari hanze atari karabikora arabibona neza akabikurikira ngene bimeze. Ngira ngo mu gushushanya umuntu yogereza kuvuga uko ni n'amajambo atatu akomeye. Ijambo rya mbere nuko dukora indani mu nda tutuguruye hanini, dukoresha intoboro ntonto zishobora kuba 3 canke 2 zine canke bivana ico ugiye gukorayo. Hanyuma hariho ibindi nk'ibi mukoresha byo ngaho mu masidiyo ukabona ivyo uri kurakora n'abari hanze batubabare bambara ukabona kwitiza ijambo nk'iradiyo kugira ngo abantu bashe batahura n'ingoga kuko ningana ryo rishobora kubona indani mu kiganga. Ngira umuntu fata ko ari nk'ifoto sindi iradiyo ntiyoroshe kubona ko iradiyo tumenyereye ya difotora amagufa iyo siyo ni kamera uraba neza gutyo ukabona nk'uwoba bere nk'ama video wajya muri ko murafata nyene kuko ko ama video yema byabura amasanamu kayabona yose neza. Yego murakoze. None mw'ico gihe hariho ubuhinga bwari busanzwe bukogwa mu gukora umuntu canke mu kubaga umuntu kacankwe gusketa umuntu nkuko mwashoboye kubivuga, hari itandukaniro rihe ubwo buhinga bushasha n'ubu cankwe hari tubwira isano canke itandukaniro rihari hagati y'ubwo buhinga? Murakoze. Nibwo itandukaniro ntibura mumva honyene tuko dukoresha n'iryo jambo ko dukora umuntu tudakoze ku bintu ni itandukaniro rikomeye cyane. Reka ngere ku murongo ubwa mbere umuganga yugurura intoboro ntoya muri iyi laparoscope, ariko ahandi mu buhinga dusanzwe dukoresha kumwe basokuru bavuga ati munda ni kure kugurira mu muko hanini kunda. Yego yaba uja kuvyara nkabijya bamenyere gukorwa cyane n'abo basezariyene bora ko umwana we ni laparoscope ntija kumukurayo. Ngira ngo mugenza aje kugaruka ko dukoresha ku bindi hari baraje kubishigaruka ko mugabo twugurura ahantu hatoya, ariko kera twara twugurura ahantu hanini. Mvuga ko tugura hatoya uko turunka intoboro ducanke intoboro nka 3 4 ntonto nk'ama milimetero 3 5 canke 10 narenga canke 12 abaye menshi. Mumva ko ubundi turugurwa nk'iya santimetero zika 12 15 kunda. Ico ni cyambere n'ubudasa bwa mbere. Bwa kabiri umugwayi mu gihe twuguruye cyane hanini ya muravyumva arakira muga bitwara umwanya munini. Yego kuko abagwaye hanini kandi bya bintu zo ngo warababara mu gukorora biba byinshi mu gihe wuguruye hanini gusumba wuguruye gatoya. Muri laparoscope umugwayi ajya n'imiti mike cyane kuko ntababara gose nkuko tuba twakoze twuguruye hano hanini. Mumva ko iyo wuguruye hanini biroshe ko uri kurakora atamaraso menshi gusumba iyo wuguruye akantu gatoya. Nubwo budasa kandi bukomeye cyane kubwande kuko ni nkuko muri kubitahura ngira ngo ikiganiro uko kija kiragenda uwo muntu yakoresheje muri ubwo buryo ni wa muntu acasubira ku kazi n'ingoga kuko ntateba kwa muganga. Kandi muravyumva ko uko umuntu asubira ku kazi n'ingoga niko mbere n'igihugu gitombora kuko uruhombo ntiruba runini, niko n'imiryango itombora naho ubwo buryo bushobora kuba buzimvye gusumba ubwo twara dukoresha basava mu bitaro n'ingoga kandi agakoresha imiti mike turavye iyo bahora bakoresha y'ububabare. Murakoze cyane dutunge twongere tugaruke iwanyu nyene tubabaza na cyane muhejeje kutubwira inyungu ziba ziri muri uko kuvugwa, aho usanga imiti hagenda mike, usanga umurwayi ashobora gukira akona kunguko canke n'inyungu zishobora kugaruka ku ruhande rw'umurwayi, ariko kandi ko buri kintu gishasha cama kifise ivyiza
mbega hariho nk'inkurikizi zishobora gushika na cane cane kubwo buhinga bushasha tugereranije no bwa kera ku mugwayi aba yakozwe mu bwo buryo? Inkurikizi numva mushatse kuvuga nk'ibintu bibi bishoboka gukorwa kumara gukorwa singira mvuga ngo muramaze kubona noba abariko bakura ivunja ntareka kubabara menderetse umuntu rero uburi gukora ibintu biri ndani mu nda hariho rero inkurikizi nivyo mbere no mu bushakashatsi bamaze kugira zirahari ariko ntawuja kuvuga ngo ivyiza nivyo vyinshi kuri laparoscopy gusumba kugurura wugurura inda yose mu nkurikizi za mbere dushiramwo harimo ziya zisanzwe duhurira ko twese zaba za anesthesi zaba nimba ari umuntu agize yareje ku muti kanaka ugumaho bivanye n'ingene ubu utaramenyera gukoresha ubwo buhinga nuko dutomba twaba dufise abazobitwigisha twabimenyera cyane mbere hariho bamwe ari gukabukiza nkuko nk'ababa barize aho ubwo buhinga buri baba basanzwe babikora kuba ari ukwibukiza kubera baba batabibaherutse kubikora mu bisanzwe hari ingorane zijanye n'ingene no kuta ingorane tekinike zijanye no kuba utarabimenyera ko ngira bagendanje baje kubivuga mbere turanitsanya nko kubijanye ryari bayikoresha uyikoresheje hatariho aho bidakenewe murumva ko bitera ingorane ushobora gusanga ucumita insogi ushobora gusanga n'umuntu akagira ingorane kuko muri laparoscopy barashiramwo umwuka udafise umwuka bijanye urashobora gutera ingorane uwo muntu cyangwa ugasanga naho ufise uwo bijanye uwo muntu hagize areje kuri wo n'ibindi hariho abakunda kugira ububabare cane cane ku bitugu bivanye n'ingene baba bamuryamitse ku gitanda bamukorerako eka n'ibindi bito nyine muga vyinshi bitotuma dutinya ubwo buryo nico ngira mpereze kuko kubwanje ivyiza ni vyinshi gusumba ubuhinga twaba dusanzwe dukoresha. Murakoze cyane reka duse nk'abagenda kwa muganga Elia na cyane cyane kuri ibi ibibazo na cyane cyane n'izihe ndwara z'abakenyezi bashobora kuvura canke gusuzuma hakoreshejwe ubwo buhinga bushasha muriko buravuga? Ego murakoze. Ego muri rusangi ubwo buhinga buravura canke bugapemba ingwara nyinshi z'abakenyezi ariko muri isekeza twimirije tuzokuramo zike ariko kandi ntitworeka kuvuga nyinshi tuzoshobora no gukora mu minsi iza. Ego duhera kuzo tuzoshobora kuvura muri irisekeza. Ya mbere ni ingwara y'imbanyi yarika inyuma y'igitereko zita grossesse extra-utérine. Ego ni ingwara idatewe sawa kuvura yihuta ariko kandi iyo ngwara tuzogerageza kugira tuyivure. Hama ikindi caka tuzovura si ingwara ariko hariho abifuza irondoka ijanye n'amagara meza bw'abuhinga ko kudasubira kuvyara mu Kirundi bavyita ngo no kubika igitereko mu Gifaransa ni ligature de trompe. Abantu rero bavyifuza barazoza ivyo tuzobafashamwo. Hanyuma izindi ngwara tuzoshobora kuvura ni utuvyimba duto tuja ku gihimba gikora imbuto z'umukenyezi batita kyste de l'ovaire duto ariko utwo tuzotuvura. Hanyuma kandi turashobora no gusuzuma hariho abakenyezi usanga byaranse ko bibaruka bivanye n'ingorane z'amatrompe canke twatwingoti turi ku gihimba c'umukenyezi c'imbere. Utwo duhimba hari igihe dushobora kuziba canke tukavyimba. Muri ico kiringo rero turashobora kugupima tumuretse dukoresheje ya kamera muganga atubwira tukaraba kandi biranashobora
no gukunda yuko rushobora kutuzibura egome ariko kandi muri rusangi ubwo buhinga kandi buravura bya bivyimba vyarekera ku gitereko bavyita fibrome utérin kandi urashobora no kuvura n'amakansere amwe canke ibivyimba bija mu gitereko canke bija hafi y'igitereko egome murakoze cyane ariko dusubiremwo muri risekeza ryacu hanini tuzovura ingwara zambanyi zarikira inyuma y'igitereko zamenetse canke zitamenetse bwa buhinga bwo kubika gitereko n'utuvyimba duto twarikira ku gihimba cikora imbuto z'umukenyezi yego murakoze cyane tusaba muganga Theophile nawe hariya mbega muganga n'izihe ndwara canke ibibazo bizokwakirwa muri rusangi muri risekeza uyu aravuze na cane bifatiye ku bakenyezi mbega muri rusangi bizogarukira ku bakenyezi gusa murakoze cyane rero ko mwayivuze sinanonosoye cyane indwara z'abakenyezi ariko nkuko muganga Jean Claude yayivuze ndashyeta mu bandi nkabangakora ibindi ari indwara rero ntuvuga ko ari iz'abagabo gusa mugabo n'abakenyezi nabo bazigwara mugabo urumva abagabo kamwe ntibagira ibintu by'imbanye n'ibiki ingwara rero mu bisanzwe nka zose mu isoko buhinga nka nyinshi burashobora kuzivura mugabo ubwo indwara tuzibandako cyane ni nk'ibi mwamwumva ngo bakudavuga ngo appendicite kera tukire bato batubwira ngo nagasaho kamabuye nguriye ngo ricari jayo iyo kagwaye rero kagira cyo twita inflammation ubu twadusa dukoresha bimwe muganga Jean Claude yavuga byo kugurura hanini mugabo n'ubu buhinga zose tugira agatoro gatoya hamwe umugwayi yikanguye habageze ko atamuhira ingwara ikurikira dusubira inyuma gatoya inflammation no kuvuga kaba kuzuye canke biba vyagenze ako gasaho nyene kaba kuzuye canke biba vyagenze gute cyane yego byo hapa kiricirwa kirekire gose ariko mugabo iyo nako karafise umuheha yego iyo hagize ikintu kijamwo uwo muheho kaziba no kuvuga gaca kagwara kuko karafise amazi nako gakora ayo mazi atashoboye kurengana aca agira ico twita ajya burya gukoko buri mu gwama bacteria buca buvyara gose bukagwira hama gaca butuma rero kagwara numva ntikaba kuzuye kaba gusa umuheha wako wazivye hama ingwara igira kabiri hariho ndibuka mu minsi yahera ningaha turavuga ku bintu by'utubuye two mu nzira z'indugwe tugunda kwita mu gifaransa litiyaze biliere mugabo ko ubuhinga tuzokwibanda cyane ku cyo twita litiyaze ya vesicule biliere no kuvuga utubuye two mu ndugwe indani apana inzira yose hanyuma ikikurikira ni hariho zimwe bakunda kuvuga mu kirundi ni musipa mu gifaransa tutita hernie yego nazo zizoba zirimwo hakaba n'ikindi bijanye n'ivyo vy'amayernie nyene mugabo hariho nk'abantu usanga nk'amagara yabo atigeze amanuka kamvuge mu kintu cumvikana amatenga twatigeze amanuka mw'ico gihe naco turashobora ubwo buhinga tukashobora kumurika tukaraba ari nimba ari bikunda ko rimanuka rikamanuka rikava duce mu buhinga nyene hanyuma hariho aho nyene yego kutamanuka nico kibazo canke kumanuka nico kibazo murakoze cyane hariho mu bisanzwe imana iri mu muntu umwana akiri mu mbanyi kwa nyina umwana w'umuhungu nibuka neza ni amaze indwi 28 mu bisanzwe amagara amatenga atatu amanuka aba yamanutse agashika mu kibanza hajya twese tubona ari ariko rero hari gihe usanga ugasanga mwo kimwe rimwe rirabura cyangwa ugasanga yose ntayahari cyangwa ugasanga hari riza umwana nkuba ariko ararira cyane ko arakorora ariko aratubuka manone ngo riraje muri gasore kanyika yego mwico gihe urumva rero mu bisanzwe hajya imana yashyize
hari gituma gifise wanashima n'insiguro zo kwa muganga kubera hajya ntashushe cyane rigumye mu nda ashobora gutera ibibazo gushika naho rishobora kuva mu kanseri nico gihurumva rero kumanuka ari vyiza kubera ko ndi kwimana yabishatse riheze mu nda n'ikibazo ishobora gutera ibibazo byindi hanyuma urumva rero nk'ubu mu gihe gitoba ryamanutse umugwayi akaba afise ngorane ati ntajye umbona cyo bimeze gutyo turashobora kuzironda dukoresheje ubuhinga tukarirondera aho riri yego iyo ryaheze kurishika okay iki naco hariho abagwayi usanga nk'ubu afise ikibazo cuko nkuba heje nko gufungura kumva umenga ariko arasha mu gatuntu hariho byo kenshi dukunda kubyita yuko ari acide yo muri stomach yaduze muri mu muhora esophage cyangwa ugasanga hariho ugasanga nka hariho uruhome mu isa rugabura agatuntu no munda twita diaphragme ugasanga uruhome ugasanga rwagize rurafisemo agatoboro usanga nka istoma cyangwa ibyo munda bishaka kumera nk'ibiduga mu ntuze mu gatuntu navyo batera ibibazo cyane ibyo byose biri mu ngwazi zoshobora kuba tuvuza ubuhinga hani gihe umuntu asanga yavize nk'udukomere muri istoma ndagufashije nibaza ko ari ni musipa y'indani mu nda ni musipa y'indani ni wa muntu yihenze akaryama atumbereye ivyo rero biguma biduga bigaruka cyane ku mugoroba aho no mwijoro iyo baheje gufungura kenshi baba bakurikirana n'abagenzi bacu b'abagastroenterologue kugira bavura indwara zo mu nda urya muntu bamubwira ngo mu kuryama yisagamura aduze igitanda cyane abakwiye kuza kuturaba nawe nyine ko hariho n'ibindi rero nkajya estoma ari igihe bishika igatoboka yagize bwakomere mu minsi twabye tuvuga ibintu byo dukomere two muri estoma igatoboka n'ibyo ubuhinga turashobora gukoresha tukahashona ahatobotse n'ibindi rero cyane nk'ibingwara z'amafyigo zikeneye gukorwa isogi byose birakunda yego murakoze cyane none ga muganga nyine tukiri kuri aho nyine umuntu ariko aratwumviriza arashobora kwiyumva akiyumviriza nyene ahari akavuga ati je kugira ngo nze nitabirira isekeza noba niyumvuko yoba yiyumva gute nibihe bintu byotuma avuga ati jewe ndikanze iki kintu reka ndumva umenga kirajanye n'iri sekeza reka negera abaganga bari muri sekeza yoba yiyumva gute nibihe bimenyetso byo biranga ingwara zimwe muzokora akoze cyane ego ariko ico kibazo mpava ntatanga inyisho ko abantu bavyibaza kubera ko burya ingwara burya ni nyinshi kandi ubuhinga dukoresha mu kubaga ubu ingwara tubaga duvura dukoresha mu kubaga nk'ubuhinga dukoresha ubu burya zifisanga ibimenyetso nizo tuzoshobora kuvura dukoresha ubuhinga bushasha aha rero shobora inyishu itomoye no tanga nuko minsi yose wumva yuko ari ikintu kitameze neza mu mubiri nta kindi kiba gikenewe atari kwitura muganga ugiye kwa muganga ari ibipimo dutuma hari ibipimo dukoresha amaboko ibindi dukoresha amaradiyo hanyuma tumaze kuronka icyo tukavuga ati ingwara niyi niho duca tumenya tuti uyu mugwayi ashobora gukoresha ubuhinga bugezweho ubu cyangwa tugakoresha mu bwa kera vyogora aho umuntu avuga ngo niwe uyumva ngo inkorora canke udushuza ngo ushobora kuja mu bwo buhinga iyo nyisho ntiyo kunda kabisa murakoze abakunzi b'ibiganiro by'insamirizi Voix d'Espoir ijwi riremesha tukaba turi mu kiganiro Clinique Vanoma ku Kivi Clinique Vanoma ku Kivi rero uno munsi tukaba turi ko turayaga na cyane kwisekeza ryo gukora abantu bafise indwara zo mu nda batarinze kugurura ico bita chirurgie laparoscopique uno munsi rero kandi tukaba dufise n'abatumire b'imena aho bariko baratubwira bati ubu unyi ibintu byarahindutse bagenzi ubu unyi uko twakora kera hariho ubundi buhinga bushasha buriko buza aho umugwayi yoroherwa gose usanga bikorwa mu mwanya muto cyane ubu ntiturinda gukora ko turiko turakora umuntu ubu dutuma ibintu bifotora hama bikaduha hama tugatuma no tundi twuma duto
gutyo ugaca usanga mu mwanya muto umurwayi adatakaje amaraso menshi, umurwayi atababaye cyane, umurwayi n'ibintu byinshi rwose ubu buhinga buriko buza butwereka. Ikiganiro rero kikaba kigeze hagati, tukabamenyesha ko murashobora gutelefona kuri ya nimero ya Voix d'Espoir ijwi riremesha 62 22 55 96. Turaje kubaha umwanya muto, ikibazo kimwe bibiri bibaye byinshi bitatu, kugira ngo mubaze aba bahinga babinonosoye bashobore kwishura ku bibazo muzoba mwabajije. Rero tukaca tubandanya ni ikiganiro cacu tubaza muganga asanzwe arongoye ibitaro Clinique Van Norma, mbega kubera iki mwahisemwo gukora bino bintu mu runani? Ndabona abo muri Rwakarede, ndabona abo muri Clinique Van Norma, sinzi mbere ko hariho n'abandi muzo muri kumwe, kubera iki mwahisemwo kubikorera mu runani? Murakoze cyane. Yego, inyishu iroroshe, ifatira ku ntumbero twese dufise. Yego, kuko twese dufise intumbero imwe yo kubandanya guteza imbere uko twitaho amagara y'abatwitura. Yego, kubw'ivyo rero twashoboye gukorera hamwe, na cyane cyane ko ari ubuhinga butari bwamenyerwe rwose ngo bube bumaze kumenyerwa cyane rwose mu gihugu. Dushira ingufu hamwe. Yego, kandi ko mwabivuze turi kumwe n'ivyo na muganga asanzwe ivy'ubuvuzi muri Rwakarede, ariko kandi burya harimo n'abandi turi kumwe ikintu gikorwa dushigikiranye kugira ngo twese kuzogende neza, baba ba hano mu gihugu canke n'abahandi. Eka mbere wanashaka muri sekeza hari n'ibindi bitaro bizoba bihari mu gukurikirana kubiko biragenda, kuko twifuza ko ubu buryo nibwamara tumaze kumenyerwa rwose ntazoba tuwe gusa ntituri muri bya bintu aho mengo dushaka kwihariza. Dushaka mu Burundi bibe ibi ukubamenyereye ko ukeneye kubagwa agenda mu bitaro kanaka bakamutunganiriza, bizobi badakumenyerwa hose aho muragenda akatunganirizwa bikagenda neza. Nico gitambo yisekeza rero hado hariho n'ibindi bitaro byaserukiwe, bamwe bariko barakora abandi bariko barakurikira ko bigenda kugira ngo misi bizobe biri n'ahandi. Rero twagize urunani tukadushira ingufu hamwe, cyane cyane ko twifuza ko abene gihugu babandanya koroherwa nkuko nabivuze, ntibayine kuja kurondera ubuhinga handi kure, kandi dufise abahinga. Ego, murakoze cyane muganga Theophile. Tukagomba twongere guse nk'aba basaba kugira ngo mutubwire mbega buno buhinga ni Jean Claude muradutunga yafasha abasyesi bose. Ni Jean Claude asanzwe ajejwe iby'ubuvuzi muri Rwakarede, atubwire hano mu gihugu cy'u Burundi buno buhinga ni bushasha canke ni ibintu byariho mugabo bikaba bisanzwe bitari biriko bikorwa cyane, canke bimeze gute hano mu Burundi bya kuno kuntu nyine mushobora gukora umuntu mu buryo bushasha? Murakoze cyane. Yego, ndahimbawe rwose nuko nibaza ko hari abene igihugu bariko baratwumviriza. Yego, kandi turiko tuvuga ibintu vy'iterambere. Aha nagira ngaruke gatoya muri kahise muri Rwakarede. Yego, ubuhinga bwagezeho bwaraciyeho gatoya mu myaka y'2000 mu ntango. Hariho abigisha bacu babikoze, hanyuma babikoze ingorane twagiye turagira nuko icuma gipfuye igihe kigora gusubirizwa. Yego, ni navyo mbere mvuga nti ko turi kubona n'umuyobozi hano mbere n'abariko baratwumviriza bose. Yego, nuko boshigikira umugambi mwiza utanguye ntuhagarare. Nk'ubu kuva mu myaka y'2000 mu ntango y'2000 gushika no munsi muri Rwakarede ico cuma ubu nta cyari kihari. Yego, nkabanagira nibutse gusa ko nivyo ubuhinga tugira tuburonke ngaho iwacu muri Van Normal no muri Rwakarede, washaka n'ibikoresho byaramaze gushika. Yego, nagira ncengera nkengurukiye nibaza ko n'umuyobozi aja kubigarukako. Med-Surg Support yo mu Faransa yaduhaye ivyo bikoresho kandi kabikozo izoza kutwigisha
mu byo twigisha rero naco nagira mbwire bagenzi banje bari barategura abantu ntibaharure abazobaga gusa baharure abaforoma gusa baharure n'abage batravailler bateka ibikoresho babereke ingene bateza kubikoresha babereke ingene boza ibikoresho ingene babihingura kugira ngo imicafu iveko kuko icononye ico gihe ibyo bikoresho harimo kubitegura nabi rero muramuvyumvise mwongere ko nka babiri umwe muri ibyo bitaro cyane tuzoca dutangwa kubana tubikora baze muri ekipi zoze baze badufashe bereke ingene bategura imikoresho n'ingene babibika kuko nta kintu kibaje nko gutakaza igikoresho kizimvye kuri aho mu bitaro vyigenga rero hari bisanzwe biko hari ibitaro bikora nkuno munsi novuga nka Kira Hospital novuga nka SMCK novuga nka Tanganyika Hospital aho niho mbona sinzi ko hari ahandi noba nibagiye hakaba hari ahandi bagenzanje baze bashaka kubavuga mugabo aho onye barabikora kuva ivyo bitaro bitangura naho nabo nyene hari igihe bishobora kuba bibapfana rimwe na rimwe ariko nagira nibutse ikintu kimwe kubona ubwo buhinga bukwiye henshi nk'uko directeur yaje kubivuga ni ntambwe nini cyane kuko abagwayi baraheva bakidoraguza kandi nizera ko n'ibiciro bice bigabanuka kuko uno munsi bishobora kuba bizimvye muri ivyo bitaro bisanzwe bikora mugabo tubikoreye hose na cyane hagiye muri bitaro vya leta abene igihugu bazokorerwa gusumba nico gituma umugambi mwiza wo gushira imbere tugasaba ko bandanye bitera imbere yego murakoze cyane twagomba tuce twongera gushaka kumenya mbega bizogenda gute kugira umuntu ashigwe ku rutonde rw'abakorwa canke ku rutonde rw'abashobora kugirirwa ibyo bakwereka iki kibazo tucerekeze kwa muganga Elia bizogenda gute kugira umuntu nyene ayo mahirwe koze kuri ico kibazo haratekanijwe isekeza nkuko umuyobozi w'ibitaro yabivuze ariko kandi imbere yaho bisaba yuko hazoboneka abantu bagwaye tuzofasha kugira ngo iryo sekeza rikunde mu kuboneka kwaho bazokwitura abaganga consultation nibaza ko bazoja muri clinique Van Norma no kuri Wakarete isekeza twaharuye ko zotangura itariki 8 z'uku kwezi kwa gatandatu rikazomara iyinga imwe bazokwitura abaginekologe hamwe n'abashirije yego abaganga b'ingwara z'abakenyezi hamwe n'abaganga babaga nibo bazokwitura hanyuma bazobumviriza tuzobumviriza tumve ko ingorane bafise ziri muri izo ngwara tuzoshobora kugira nte kuvura yego turahamagara rero abatumviriza bose bafise ingorane bumva ko batamerewe neza mu nda canke munsi y'umukondo hose ni mu nda ko bokwitura abo baganga ababaga hamwe n'abaganga bakenyezi yego kumbure tugende kwa muganga Theophile mbega kwiyandikisha birashobora umuntu akanaca no kuri ubu buhinga ukanabumenye ko mbona byose turiko tubikora biza nyine muri bwa bushakashatsi na bwa buhinga bushasha murakoze cyane bugira tuko twara kwa muganga byo batandukanye nuko mu bundi buzi bikorwa kubera ko twebwe kiretse ko umugwayi aza kubwira ingwara afise haho n'ibipimo ukwirira gukora nka muganga nko nk'akarero umuntu akwandikiye nanga kuri Facebook cyangwa gutelefona ahubwira ngo ngwaye kunuku gaca uvuga ngo ndakwandike bazo jami ryo sekeza haya macho ugasanga ntibihuye urumva yabara amakosa noneho nta muganga mu bisanzwe bakora ibintu nk'ivyo kubera ko abantu bakora ibintu nk'ivyo je nkunda kubita ana bagoye sanga gutelefona ngo ngwaye kunuku ngura umutuwe nkavuga ati aho niko ndapfumura wisanze umuntu wari umupfumu uko bikorwa so kundi nuko umugwayi araza
akaza nyene wenyene ubwiwe nta muntu atuma akaza wenyene hama akaganira na muganga kuko twebwe uko twizi byo kuvura umurwayi urakorako ugakorakora ukumviriza hama gatuma n'ivyo bipimo bindi kugira uze kuraba ivyo wiketse mu gihe barikora mu bipima yuko bihuye n'ivyo amaradiyo ibipimo bindi watumye biguha muco gusanze robe umurwayi ingona afisi ihuye na zimwe twavuga tuzibandako cyane gacumushyira ku rutonde yego murakoze cyane reka tubamenyeshe ko turabarindiriye kugira ngo mushobore kudutelefona kuri wa murongo wa 62 22 55 96 radio ni voix d'espoir ijwi riremesha turaheza tubakire mwiteka ryanyu twongera rero tusaba umuyobozi wa clinique Vanoman atubwire mbega ni bande bazokwakirwa muri iryo sekeza mbega ni kuri gusa mbega bisaba umutekero ungana gute ego kaze muganga murakoze cyane imbere yuko nduga kuri ico nagomba nunganire bagenzanje kubijanye n'ingene bizogenda babivuze neza cyane cyane ko hari iri sekeza rizobanza ryo kugira ngo batororokanye bashobora gukogwa muri ubwo buryo uko nkuko niyo makurikiranye ivyo muganga Tofie yavuze yabivuze neza ati biragoye ko vanga ibimenyetso ibindi byo tumuntu yakirwa ariko ko mumvise biraba cyane cyane ingwara zifatiye mu nda bagiye barabisigura uwo afite ico kibazo araza bakamusuzuma rero hari iryo suzuma rihari mu buryo bwihariye ku bitariki 8 itariki 12 abantu batoshike muri clinique Vanoman hazoba hariho abaganga bategekanijwe bo kubakira babatunganiriza basuzume babonye arabakwije ibisabwa kugira baje muri sekeza nkuko vyasiguwe baca bashikwa ku rutonde rero bice bigenda neza cyane hanyuma nashaka kugaruka gose ku kibazo mwari mugeze kubanza kijanye n'ubufatanye n'abandi nk'urunani navuze ibya Rwakarede ndavuga n'ibindi bitaro ariko kandi nashaka gushikita ko hari abandi bantu ko turafasha muri kino gikorwa binshikana kuvuga kwishwa ikibazo cyanyu hambavu y'ibi bitaro hariho hano mu gihugu irindi shira hamwe turiko turafasha muri kino gikorwa nacyo sangi gitaho iterambere ry'amagara cyane cyane ibyo kubaga ni shira hamwe bita Messi Sajon lisanto naryo turiko turakorana mu gutunganya kino gikorwa na hataguri serukare kano kanya barabizi ko turi hano tuko turatunganya kino kiganiro rero kandi muganga Jean Claude yabivuze hariho umugwa w'abaganga bazoba bavuye mu Bufaransa bo muri Medstage Support ni shira hamwe ni cy'abaganga cyane cyane bavura ingwara zo bakoresheje kubaga hazo bari abaganga bashika 3 bazoba bari kumwe n'abaganga biwacu kugira ngo byose bigende neza kubw'ivyo rero mutamumva ko ari intererano nini ku mpande zose uhereye ku bitaro n'abandi bafatanya ibikorwa bose bituma rero twiyumviye ko muri sekeza abagwayi twaborohereza ntituvuga ko ari kuri gusa nakunda kuvuga ko atakintu cyagusa burya kibaho haje icyo byo ngo ni cyagusa kiba cyarishwe n'ubundi ariko ubu bizoba ni ikintu kuvuga ngo abantu babisuzumishe babona n'abaganga kuje bisanzwe babatunganiriza bashe ku rutonde bashye ku rutonde hariho uburyo azoheza korohezwa mu kino gikorwa ibijanye no kuriha igikorwa cyakozwe singe nibwa neza mu Kirundi jange novuga nti l'acte chirurgical bakoze izokushikwa ku buntu mugabo icyo umugwayi azoriha ni imiti n'utundi dukoresho twakwiye turakora bagiye barakoresha mugabo bimwe bariko baravuga twavuga ngo bari kugira ngo abaganga bakoze igikorwa kiriho amaheraya uko niko biharura ico kizo cyanditse ko 0 bacha basigara bariha imiti ibindi bikoresho barabiza ko nakoresha amaga amakompresse n'ibindi ivyo byo bazoriha kugira ngo bikunde ko tubana dukora mugabo ico abaganga bakoze niyo ntererano
izo bitanzugira abantu boroherwe urumva nico gituma abantu kubikorera ko muri iri sekeza uko kumbura inyuma yaho isekeza nzoca bariha barihijana kwijana yego ni kinovuga rero ni intererano nibaza ko ihambaye kuba zo bashoboye kuba mu rutonde rw'abatunganirizwa muri sekeza yego nk'akabazo nyene aciye asa nk'uvuga ati mu nyuma yaho bazoca bariha reka ducerekereze kwa muganga Claude Jean Claude mbega nyine birabandanya gute ibi bintu inyuma y'isekezaho canke n'isekeza rije rice rigenda canke nirije nyine umugambo ucubandanya rero birabandanya gute ga muganga ndeka mvuge ntibirabandanya neza kuko yego ibikoresho birahari mwamaze kumva ko clinique Van Norman yamaze kuronka ibikoresho Rwakarede yaramaze kuronka ibikoresho yego Van Norman na Rwakarede tuzatwaronsa inyigisho yego hazoba hasigaye yuko ngira ngo twicana kugira natwe turabe ngene mu minsi ya mbere twora turoroheza abatwitura kugira ngo ntibishoboke biba bizinze cyane kuko bazoba bacumva ko bishasha yego bazoba baje baramenya mugabo nkuko mugenzanje Dr. Fulgence yabivuze nibugurura tukaraba ibikoresho birimwo hagiye abakenewe akacanke kariya utwo tuntu twose tuzoba tubishire hamwe turabe mbega acte chirurgicale uja kurangahe tutavunye abatwitura mugabo utangura koko vyatanguye ego ntibisubira inyuma tugenda buke maka bamaze kuba bamenyereye ngira ngo nabo bandi basanzwe bikoresha turashobora no kujamo kuko burya twese gadusezenya ku mugomba umuntu gufashanya kugira ngo dushobore kugira neza abatwitura ntaco buza ko nimwe navuga kare burya igiciro gikorwa ahantu ikintu gikorwa ahantu hamwe kigira agaciro kanini mugazi banza gukorwa hose baraheva bakavuga ati reka tugabanye sinzi ko mwabibonye nk'akarero ka scanner scanner ubunye ziri na hirya no hino uraza kwezi kigwa kumaza kugwa kera yahebe kagabanuka noremesha bari kwatwumviza yuko igikomera ari ko umugambi utangura hanyuma ugakorwa hose aho hashabiri hashasha ibisigaye bazobona vyikora buke yego murakoze nk'abariko rero barasozera ikiganiro cacu reka twerekeze kwa muganga Theophile muganga no munsi rero wohanura iki abantu biteze kuza kubitura niyihe myifato mwobabwira kugira ngo nyine ibintu bizogende neza nduguruye twa Mugina canke Notebye umurwayi yo kwifatuku yo kwigenza ukuntu kugira ngo ibintu bigende neza kaze murakoze cyane burya impanuro burya za muganga zamari zazinda kenshi ubu simbona ikintu uvuga ngo umurwayi ngo aze yifata ukuntu kubera ko burya kenshi burya umurwayi agiye kuraba umuganga uko agenda ameze kose muganga aramwakira hanyuma ashyitse muganga akabara kumupima niho ashobora kumubwira ati rero uzubifata ukuntu bigenda ukuntu je nibaza yuko uko bazoza kose bameze ni sawa igikuru gusa kozo bari inyuma yuko mubonano uheze twagiye gushize ku rutonde kuko hariho n'izindi nteguro zindi ca zikurikira nk'akarora ashiza kubona ukamubwira ko uza kubona n'umusinziriza akamubwira ko ntazovyifatamwo benshi bakunda kubaza ngo nega mwango ngo nzofungura ryari byose bakayimubwira cakandi tugakora kandi n'ibipimo by'amaraso gatarabe yuko aza kwinjira mwibagira ameze neza ateguwe neza ubu kuri no saha imbere yuko tubonana tuza tubashira ku rutonde nta bintu vya hatari by'impanuro babwira ngo baze bifata ukuntu baze neza inyuma bamaze kuja ku rutonde ego murakoze cyane ndamufashije gatoya Dr. Theophile erega inyifato y'ufise musipa cyo kibone wifashe ufise kintu mu bisanzwe inyishu yari kubi isanzwe ko nyene bivanye n'uwuje n'ico afise kuko ingena ico afise gituma biyumvira anestesi bamuha ariyo
kandi uko anestesi ya naka igenda siku ya naka igenda mu ijambo rimwe bizovana n'uwuje n'uwo tuzoba turiko turaganira. Yego murakoze cyane muganga, namwe sinzi ko hariho ico mwoshobora kunganira canke intererano yindi muvuga muti ntitwogenda tutayishize ko muri kino kiganiro Clinique Van Norman Kivi. Murakoze mubona ari nibagiye bazoza nibajya bagomba kudasubira kuvyara nabo bazoza bashobora kuza ari benshi, birasaba ko bazoza kare kugira ngo igitigiri tugifunge hakiri kare kuko baratutura ari benshi, hariho nabo dusanzwe dufise, hanyuma tukaba tugomba rero duhumuriza abagwayi cyane cyane tubahamagara kuzoza bakatwitura kandi bumva yuko umuganga amenya ingorane umugwayi afise ari uko ashikiriye muganga. Bazoze rero tubakire kandi bumva yuko turumva ko ni iminsi mike ariko nkuko muganga yavuze mbona icura igikorwa kizobandanya no mu nyuma, ariko kandi bagerageza banyaragase aka karyo k'ibiciro bitoya directeur yavuze babironke. Mbega nyene hariho akabazo kaciye kaza uno munsi hamwe boboneka ari benshi, igitigiri hariho igitigiri mudegereza kugarukiriza ko canke muzobakira uko baje bose? Tuzoba dufise imisi 4. Birasaba ko tuzokora mu buryo bwiza butunganije, ntituvuga ngo igitigiri niki kuko ntituzi abazobagwa ingwara za chirurgie générale ingene bazongana nabiwacu. Urumva rero ntitwashobora kuvuga ngo igitigiri niki, bizovana nuko tubonye baza mugabo twumve ko igitigiri kirahari, hari kitazorengwa. Byiza boza kare mu rya misi tariki 8 kugera tariki 14 12 bazoze banyaruke banyaragase. Murakoze cyane. Hama mu gusozera muganga, hari ikintu nk'impanuro canke nk'akamo mwashobora gutera abariko baratwumviriza? Jewe nk'umwe mu baganga akaba ariko baratwumviriza, iyo kamo ndabatera nuko ubwa mbere bo kwitabira rino sekeza, atari kuvuga ngo impaka baje ku rutonde rw'abakogwa, ari kuvuga ngo bamenye akababakiye ko kwa muganga kajanye n'ico bibaje ko coba kijanye n'ibitego turavuga, kandi bamaze kukamenya bizobafasha ingene bigenza naho babasanga batari ku rutonde nkuko Dr. Elia n'ababagenzana imbere babivuze, kuko igikuri ega hari ingwara dushobora gusanga iriho mugenda keneye gukorwa uwo munsi, izo heavy igashirwa ku rutonde mu minsi ikurikira, hanyuma cyane ntihagire uwica amatwi kuko hamwe yose iba afise icari gikeneye gukorwa muri iyo minsi kandi yari kugira amahirwe yo kuja ku rutonde bitaratangura kuzimba, byo mubira vyizaje. Nuko murakoze cyane muganga, namwe akajambo kanyuma. Murakoze. Nashaka ahanini kunganira bene abavukanyi cyane cyane saba ko abantu batwumviriza bofata nk'ama kano karyo, kubera cyane cyane kwiki gihe cyo mwisekeza haba arimo akarusho ko koroherezwa gusumba uko byogenda kumbure inyuma. Hanyuma sawa no kuzotahura, hariho umuntu yaje kwisuzumisha yama yumva ko ategereza guca ajamwo. Mwabyumvise ko hariho ibizorabwa, umuntu ashaka kuba agwaye mugabo gasanga ntakwije ibyo bafatiye kugira ngo yakigwe. Abantu baze biteguye kumviriza ico abaganga zo bababwiye. Hanyuma ariho kandi kuri cyangwa tumuntu munabajije mumve ko uko bigenda kose mwirisekeza ry'imisi 4 harashaka ko abantu benshi ntibikure kose tubaki bacakorwa muri iyo misi 4. Nicyo gituma mvuga nti umugira amahirwe menshi n'uwuzu bwa mbere. Nicyo gituma abantu baca bihuta rero, naho twavuze imisi 4 kumbure bakabikorerako bakitabira hakiri kare kugira ngo bashobore ku rutonde hakiri kare. Ca giti twavuga gishobora gushingwa bitewe n'ubwoko bw'ingwara bakiriye, uko harimwo kujya bivuze muganga Elia, hariho zimwe muri z'ingwara zoroshe zinyaruka. Izi nyaruka zibaye arizo zibaye nyinshi abashaba benshi, mu gusanze izigo arizo ziri mu nyinshi hacakorwa bake. Nico gituma abantu babikora kugira ngo babe imbere kugira ngo igiharo ngizopfungwa tarakigwa.
Rimesha twari mu kiganiro Clinique Vanorma ku kivi aho twari ko twihoreza hamwe risekeza ryo gukora abantu bafise indwara zo mu nda umuntu atarinze kugurura ikihimba kinini ico bita chirurgie laparoscopique. Rero tukaba twe dufise abatumire na cyane cyane umuyobozi w'ibitaro Clinique Vanorma muganga Yamuremye Fulgence akaba yaramutumire wacu. Twari dufise umutumire umuyobozi ajejwe iby'ubuvuzi mu bitaro by'umwami Karede ngaho mu Kamenge muganga Mbonicura Jean Claude nawe twari kumwe muri kino kiganiro akaba yaduteye iteka. Muganga Theophile ntaho mpagaze asanzwe akorera ngaha kuri Clinique Vanorma umuchirurgien general kandi twari kumwe na Nkunzimana Elia akorera ngaha nyene mu bitaro Clinique Vanorma asanzwe ari médecin gynécologue. Rero aba tukaba tubashimiye cyane turabashimiye cyane twizere ko uwundi munsi tubatumiye mu nzoza. Ego murakoze cyane. Desire Ciza ni General Mpagarariye ikiganiro mu buhinga bw'ivyuma naho yari Florence Yamuremye ku masanamu yari Bienvenue niyo nkuru na Sabiyumva Vianney nibo bariko baradufasha kugira ngo ibintu bigende neza. Ahasigaye nkaba ndababwiye nti naho butaha bye. Muhejeje gukurikirana ikiganiro Vanoman ku kivi mutegurirwa n'ibitaro Vanoman mukagishikirizwa na Radio Voix d'Espoir ijwi riremesha imisi yose ya kabiri kuva igihe cy'isaha 8 z'umutaga. Mufise ico mubaza mwakure ku nimero 68 ubusa 188 94 canke mwandike ubutumwa kuri WhatsApp ku nimero 71 25 40 68.